Bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije twongera tubaha n'ikaze muri kino kiganiro ku kivi. Muri kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi tuza kugaruka ahanini ku mpanuro zitandukanye umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yahaye abene gihugu muri rusangi aho yariko arangura ibikorwa mu ntara ya Ngozi na Gitega mu misi iheze. Turongeye kubaramutsa. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kane Gitugutu umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarishikiye ku musozi Cagura uri muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi aho yari yagiye gushikiriza buramatari mushasha w'iyo ntara. Muri ivyo birori vyari vyatewe iteka n'abubahwa batari bake ndetse n'isinzi ry'abene gihugu bavuka muri iyo ntara ya Ngozi. Sebarundi yarafashe umwanya wo kuganira nabo ku bitari bike bijanye n'ubuzima bw'igihugu aho yabahamagariye gukunda ibikorwa ngo boye kumviriza ababaca ivutu abaremesha kubu ngo Burundi bufise indongozi zungiye ubumwe abene gihugu. Umukuru w'igihugu yarakeje imvukira zo muri iyo ntara na cane izo muri komine Ruhororo kukungene basubije hamwe aca yemerera gushigikira abasubiye mu zabo co kimwe n'imiryango y'abatwa bamaze kuduza ibigega vy'amazu yabo. Indongozi zaratumye mu gihugu haba ubumwe burakomeye uno munsi kurusha mu misi yahera. Kubera iki? Imyaka yahera indongozi nizo nyene zacanishamwo abene gihugu. Uno munsi ngaha nyene turi ngaha mu Ruhororo hari ikimenyetso gikomeye yuko umwizerano wagarutse mu bene gihugu. Nico gituma naje nzanya kaganuke ku bantu bose bumvise akamo. Aho Ngozi rero biranezereye kubona abahora bavuga ngo sinohataha bonyica bajya n'abasi ubu vyahindukiye bakaba abakunzi mugafashanya kubaka aho umwe ashikira. Ndibuka bariko barambaza ikibazo abari batejeje izabo ngo none kamutama ngo ego ivyo utubwira turavyumva ndumva yuko nkwiye kuja kwibera muri irya tongo nkaharima nkahaba. Ati none je nova mu nzu y'ibati nkaja kuba muri nyakatsi. Nca numva arambajije kabisa naje nkavuga nti emwe ntuvuze ukuri. Imana idutegeka gutera intambwe ntidutegeka gusubira inyuma. Ngo gumamwo Imana idutegeka kusonga mbere siyo kurudi nyuma. Rero naje ndumva nti nivyo niho nacavuga nti sawa umuntu azotaka kwibakira inzu akagira ikigega arazabwira abagenzi abo bababanyi bamufasha kwa ikigega tuzomuha amabati. Inguvu zishaziraza aha emwe namaze kuzana na stock ngaho Ngozi ugize ikigega wese nca ndamuha. Nico gituma bamaze kubaka naje ndayazanye mwayabonye hajya abantu basubiye mu zabo ntibogenda bashikira muri nyakatsi bagende bashikira heza. Hariho abandi imiryango y'abatwa bari barasigaye inyuma ubu twafashe ingingo ko nabo baba mu bandi kuko ijambo ry'Imana ridutegeka yuko we ni wabuteye imbere subira inyuma ufate ukuboko mugenzawe umuzane mujane. Nico gituma ndabwira nti hariho amacakubiri meranda. Imiryango y'abatwa yari yarakumiriwe muri iki gihugu cyacu dukeneye yuko nabo baba bandi abantu mu bandi. Nico gituma nabo nyene naje nzanya amabati yabo ariko murazi impanuro nabahaye bya biri vya buca ngenda mubaze mubivemwo. Hariho imigenzo yari yarabafashe ngo buca ngenda ntimushake kubaka inzu y'ibati ubaka rero uragwinjiye umere nka wa mugore yavuga ati ndagwinjiye sizorusohoka mwicare murime. Nico gituma twavuze yuko
abatagira amatongo aho tuzadufise amatongo muri leta tuzobaha namwe muronke aho muba murime nimbure ntidukeneye twebwe umuntu asigara inyuma abari baratejeje zabo bitahiye ubu rero hariho abababaye kuko babona ko abarundi basubiye kugira ubumwe ntibigasubire yemwe cira imoso ntirigasubire indongozi zaratungiye ubumwe twebwe turumwe n'ikimenyamenya ndababwira ibanga rikomeye ry'Uburundi naryo rindi kubona indongozi y'Uburundi bayita se barundi tuvugana ukuri haraho murigira mwumva se bakongo haraho murumva ngo se batanzania haraho mwumva ngo se banyarwanda mugabo mu Burundi ngo se barundi kiya kintu nico itungira ubumwe kuko iyi ndongozi maze gutegera neza yuko ariyo yungiye ubumwe abirongoye ubumwe butegeza kubaho nico ituma ndababwira yuko mu Burundi ivyo mwikeka vyose ngo tuzosubira gucanamwo ntibizopfa bigarutse ahejeje gushikiriza abanyengozi buramatari mushasha ariwe Desire Minani Perezida w'u Burundi yaciye yibutsa iyo ndongozi ivyabene gihugu bayitezeko impanuro ndamuhaye ikintu cambere ubanze uzunguruka imitumba yose y'intara ya Ngozi n'amajana 298 umviriza rero amezi 10 ku munsi uzogendera imitumba 3 novuga yuko mu mezi 3 utegerezwa kuba wagendeye imitumba yose utegerezwa kubaha telefone yawe kuko bakazonyandikira batakubwiye baza bakureze novuga uzoba yononye ntimuze mutinye munyandikira akantu gusa kuko nababwiye ingene tumeze shetani nayo ikikora utemberera amakomine uyumviriza ibibazo vyayo hanyuma ucufata bajya bahinga bo mu ntara ari kibazo cy'umutekano urafise komiseri w'intara ngaha ikibazo cy'umutekano azokorana n'abene gihugu bahatambikize hose kikaba ari ikibazo cy'ubutunzi urafise abene gihugu bose bari ngaha fraude ikintu cyitwa fraude jewe namaze kuvuga nkazoza kwifatira fraude mu ntara abo tuzotaha dutahanye bariho kuko bariko baronona itunga ry'igihugu mu kugira amafraude none mushaka ibitaro bizokubakwa gute amabarabara azokubakwa gute amashure izo ntebe tuzozigura iki mu gihe dusigaye tudashaka gutanga amakori n'amatagisi fraude rero itegereza kugwanywa hakaba hageze ikibazo cy'ubutungane yego abacamanza bavuga ngo bubinjiriye data nta manza zankubwiye uzoja guca cumbarira uti ngaha bahejeje kurenganya umwene gihugu ndavyibarize jewe nitwa umucamanza kizigenza ucumbarira abene gihugu nibaze baravuga ikintu cyose bamerekuwe ko nabi bakubwire ucumbarira kuko n'abacamanza nabo ntibera mugabo ndizeye yuko ngira ngo bariko barikosora yemwe ikibazo cyose kizoza ufise ukijeje cy'uburimyi hariho BPA ngaha wacumvise mu bene gihugu cyamagara BPA uti jewe ndi ku mutumba munaka bariko bambwira ikibazo iki uri kugitorera umuti gute yumve yuko ategekwa mu ntara buramatari uvyumve icambere umviriza bene gihugu ibibazo bagibona n'intore je turakundana je n'abene gihugu n'intore abantu bato batwagwa n'abantu bumvirije usagwa ibibazo bafise n'ibitoyi biroroshe cyane mu gutabumvirije none uzobitorera umuti gute kumviriza umwene gihugu abashinga amateka bakenguza amateka mu mufashe mubumvirize muze muramuzanira hanyuma tubitorera umuti vyose tubamenyeshe ko nkuko yari yabibemereye Sebarundi yari yitwaje akaganuke kagizwe n'amabati arenga 5,000 hamwe n'umuceri yashikirije abasubiye mu zabo hamwe n'imiryango y'abatwa mu ntumbero kubashigikira
mbere no mu ntumbero yo kubahimiriza mu iterambere. Evarisite wacu nimvuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo aharanira inyungu z'abarundi bose arakaramba. Intore arakaramba ibikorwa akora biramuranga. Ndayishimiye izina n'iryo muntu yitaha imfubyi n'abapfakazi icisha bugufi imbere y'abarongoye. Nkurongoye inama y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD ku munsi wa gatandatu igenekerezo ry'indwi gitugutu nyenicubahiro President Evariste Ndayishimiye yaritavye ibikorwa vy'inama y'uwo mugambwe vyatunganijwe mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo gushiraho inzego nshasha z'umugambwe mu ntara. Inama nk'izo zikaba mbere zari zatunganijwe mu gihugu cyose kugira ngo hashobore gushigwaho indongozi shasha z'umugambwe CNDD-FDD hisunzwe itunganywa rishasha ry'intara zitandukanye z'igihugu. Yishimikije akarangamutima k'uwo mugambwe nyene, Sebarundi yaratanze impanuro zitandukanye ku bagumyabanga, abasaba kurangwa n'urutonde, gufata iya mbere mu bikorwa vy'iterambere, eka no mu gushira mu ngiro amategeko y'igihugu. Fate kano kanya subire ndabibutse ico mujejwe mwebwe abagumyabanga, cyane shingira kwishingiro ry'akarangamutima ka CNDD-FDD. Ishingiro ry'akarangamutima ka CNDD-FDD. Ishingiro ry'akarangamutima ka CNDD-FDD, Imana ifise ikibanza ca mbere. Ico nico ca mbere. Nico gituma wamaze kumenya yuko Imana ifise ikibanza ca mbere, hariho ingeso ucuheba kuko ifise inyobozo iguma ikuragiza ikubona ivyo ukora. Uburyarya irabubona. Uburyarya n'ubwiyorobetsi umenga bwabaye mu karangamutima k'abarundi, umugumyabanga nabanza gahebe kuko nimwe soko y'imigabo n'imigambi yose yangurwa mu gihugu. Muje ku rutonde. Kugira igihugu gitera imbere hatangura urutonde. Ntidushobora gutera imbere turi ubusimbira hamwe turi mu kajagari. Umugambwe uri ku butegetsi ni utangura urutonde. Twese tugatonda. Nitwaba tuvuze tuti turondera umufuko wose ujemwe amafaranga. Umwe wese arashaka kuzemazema kubera iki mu minsi yahera nta ndongozi zigira zitwigisha ingene tworonka uburyo butuma tubaho neza. Uno munsi rero nimwamushaka ko dutera imbere tubanze tuje ku murongo tuvuze tuti twabonye ahantu n'umuntu mutoyi ashobora kuronka amahera. Twavuga tuti naha mwebwe muri abagumyabanga nimwe ba mbere mutangura kuja aho hantu mugaca mubereka ko bishoboka. Muri buka tugira amakoperative barayase abo mu yindi migambwe akavanga ivyo ari vya CNDD-FDD ngo ntimuyajemwo. Jewe navuze nti mwebwe abagumyabanga nimuyigiremwo, nibabona hari ikirimwo uzobona baza bose kugira amakoperative. None munsi ntibaje. Iyo mwanka kugira amakoperative ngo bavuga n'ivy'imigambwe, ahantu hari iciza ntuvuga ngo n'ivy'umugambwe, ntuvuga ngo n'ivyaba ahari iciza tujayo twese. Nitwaba tuvuze tuti dufise umugambi yuko tugira amahinguriro yo guhingura inyama z'inkwavu, ibiva mu nkwavu, si inyama gusa, ishato, hari byinshi cyane burya mu nkwavu bihingurwa. Nitwaba tuvuze uko abagumyabanga babanze berekane ko bishoboka. None nta mwoshaka ntimugira chaîne de valeur y'urukwavu gushika mugira ikiro kinini ku buryo mushobora gushora itoni nka 50 ku munsi z'inyama muzishora hanze n'amadolari angana ikiyo bayinjiye. Kandi ciza ariko araha iyi miryango ku mitumba. Inkingi igira kabiri ni iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Emwe nimurondera igifaransa cyose gishoboka nta muza gutora ico. Akarangamutima ka CNDD-FDD gashingiye ku iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Mwumvise umwene gihugu niwe soko uwari we wese ukuwe uri. Iterambere rikomoka iwawe rikakugarukako.
mugabo hari huzi nk'ubu mu bagumyabanga kwiterambere rikomoka hariya kuwundi rikakuzako bariho rikatwumvikane mwebwe abakozi ba leta iterambere ntimuvuga ngo rive muri leta rinzeko ico kintu udashobora kutiyumvira ntimwava muvuga ngo muzoteza imbere igihugu kuva ku iterambere ritegerezwa kuva kuwundi kugira ubeho ntushobora gutungwa na mpa uzufuteye imbere ntibikunda aha mwebwe murabona ngaha muri mboneza aha nimwe ba mbere mwavuga muti aha twese naho twobura akazi ubunyene twe turi bandaniriza ubuzima bwacu wewe yugize bakaguha ico giti menya yuko baguha uzigo ugiye kwikorerera abandi kugira ngo ubabere imboneza none abo bantu rongoye ubajanye he urahabona iyo bajana muhejeje gutogwa hariho ijambo rimwe n'amandiko ndavuga abagumyanga bari ngaha mushake buce muhinduka mpere kuri abato ndabasabe ubwizigirwa babatoye ntibuhinduke ahubwo buce bwunguka kuko kubona mutogwa mu bantu bangana uku aba bose n'abari inyuma batajaha bose barabakandida mubanze musubiremwe murabe ico mutorewe hariho ikigira kabiri namambwira indongozi kwifata nk'umuyaya ukamenga uri muri gestion des affaires courantes baguhaye responsabilité bakubwira igiti ngiki aho kukibagarira kugira cyame vyinshi no kurya ivyo vyamwagusa umuyaya umumama aramuha umwana agiye ku kazi abanza kumukamira amaberebere agamusigara niyo bibero akagenda amuhaye amategeko ingene aza kumuha ayo mata ingene aza kumushigishira umusururu umwana abimaze akarira umuyaya murabuko nyene ntamwosa arindira ko inabujaza amumusubize mu maboko yiwe hariho n'abayaya gito rero aca munywera amata amunywera ubuyi ari kunywa n'abakozi ba leta hariho abantu ashitse muri poste ni nk'umwana yakiriye no kumurya gusa akimerera gutya arindiriye kuwundi azomusubirira aca mumuha mu bisanzwe aravuga uti jewe nshitse tugeze aha nkeneye yuko uzosubira azosaga ageze hariya ibintu byo kuba nk'umuyaya tubivemwo ukaguma wicaye ngaha nta na kimwe uri kurakora nukurera gusa iyo poste ukazorinda uyivako nta na kimwe imariye ubwo umuhembwa kuko kurayimunga kuko nturi kurimbura muguri urahembwa atamwimbo uri kurazana none mugo bace bigenda gute mwebwe nimwe mujeje gutuma abagumyabanga bose bubaha bakubahiriza amategeko kuko mu gihugu tutubaha amategeko byose babipfuye ikiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi twari twabateguriye ni no ngaha duciye tukirangiriza naho ubutaha